Nimukunde Imana n'umutima wanyu wose, mukundane namwe nk'abavandimwe, kuko muri abana b'Imana, mukaba muvukana mwese. Ibwirizwa risumba ayandi ni iry'urukundo, kuko urukundo ruva ku Mana, kandi ukundana wese yabyawe n'Imana. Nimukunde Imana n'umutima wanyu wose, mukundane namwe nk'abavandimwe, kuko muri abana b'Imana, mukaba muvukana mwese. Nako gihugu c'Imana, umugami Imana yacu niwe muzamukama, niwe muzanyagukundwa, indi Mana iri atari we. Nimukunde Imana n'umutima wanyu wose, mukundane namwe nk'abavandimwe, kuko muri abana b'Imana, mukaba muvukana mwese. Urakunda rero umugami Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'amagara yawe yose. Nimukunde Imana n'umutima wanyu wose, mukundane namwe nk'abavandimwe, kuko muri abana b'Imana, mukaba muvukana mwese. Urakunda kandi mugenzawe nk'uko wikunda wewe nyene, kuko ndiho nawe uzoba waramenye Imana. Nimukunde Imana n'umutima wanyu wose, mukundane namwe nk'abavandimwe, kuko muri abana b'Imana, mukaba muvukana mwese. Kako nyene gukunda Imana n'umutima wose, n'ugukunda umugenzi nk'uko wikunda, birengeye no kuri mperezwa zose. Nimukunde Imana n'umutima wanyu